sanzwe yaciye iminsi myinshi cyane rwose hafi imyaka ntabatumye ko naheruka tuganira ibibazo byinshi by'ugwaruka, naheruka tuganira ibintu by'amburugere, influenceur, abayutubere mwene ivyo n'abasani ari bahungu banje nkunda cyane n'abajournaliste cyane b'ugwaruka umwege muri ngaha. Mperuka tuyaga ndababwira yuko nze mwibuka yuko muri abarundi, yuko muri abarundi ko ibyo gushira mu migere bibanza d'abord mu biyago n'ibindi. Rero iyo abana bawe batase umuvyeyi araseruka. Umuntu yatutumye ko neri nate mukanya bibaza yuko iyo fata ijambo hanyuma tujye turagaruka dusozera muri ko point de presse imita 10-15 murakoze. Tugira amahoro, tugira amahoro, iteka, urukundo, gushigikirana, ubwatsi n'ubutungane mu gihugu. Nkuko musanzwe mubizi, sinda kwivuga kuko benshi baranzi, ariko murabizi yuko inyuma y'amarezo sociaux neri nati afise ubundi buzima, afise imiryango ahanini cyane. Je murabizi ko umuryango wanje benshi ntibakunda kubabona, sinkunda no kubaposta, ariko ico shaka ahanini kuvuga ko nicerekeye ivyariko biravugwa ku marezo sociaux. Murabizi yuko nsanzwe ndi uwikorera utwiwe, nkaba mfise ibikorwa ndiko ndarangura mu ntara nziza ya Gitega ku mugwa mukuru wa politike. Ku batarahashikanzwa murabibona ku marezo sociaux, akaba ari n'ibikorwa turiko turategura iyugururwa mu ndwiza ku munsi wa gatanu. Umaze iminsi miko nabibona turi kumwe n'amashirahamwe atandukanye za Transbike, za BCAB, eka n'izindi tugiye kubereka vuba tuzokorana ivyo bikorwa. Nayo mpamvu rero twashimye kugira zino mpari zimaze iminsi, novuga yuko zimaze iminsi ziriko ziravugwa, ariko ku munsi w'ejo harabaye novuga ati akarenza rugero, aho twifujije yuko duca dutegura ino point de presse ndi kumwe avec mon maître novuga nuko ari umuvyeyi wacu yamayaserutse ku bantu batandukanye muri entertainment, eka n'abandi batari muri entertainment yamayaserutse kandi vyama bigenda neza. Ari nayo mpamvu rero kugira ntivyafecte novuga ati business zacu, ntivyafecte abapartenere bacu turiko turakorana, kugira nabone tubahumurize ahanini, ntibibaze bati burya amafaranga twatanze muri ivyo bikorwa aragiye uko bivanye n'impari. Murabizi rezo sociaux umwanya mutoya urukurukuru ruba rukwiriye hose. Niyo mpamvu rero twashimye kugira ino point de presse kugira duhumurize abantu, duhumurize novuga ati inzego zacu zitandukanye, kugira bumve yuko nuvuga ati atakibi cashikiye neri nate. Kandi baze kuvuga inzego kuko nivyo ndiko ndakora ndi kumwe n'inzego, kandi ikindi naco turazubaha, turazikunda. Ivyo ku marezo sociaux by'abasani nivyo ku marezo sociaux. Murabizi amarezo sociaux avuga vyinshi, abagiye barabona novuga ati twabonye amasanamu natwe atari bwadushikire. Ndibaza twabonye amasanamu ya Manda Damene bagiye barakwiragiza ku buhinga ngurukana bumenyi. Ivyo byose urumva naho bisa bisaniye n'ibi bintu by'abasani, n'ibi bintu byo ku buhinga ngurukana bumenyi isanzwe nkora. Ivyo n'ibindi tudashimye novuga ati kuvugira hano, ariko tukaba dushimiye inzego zitandukanye, ubutungane. Ndi kumwe na Maître Buvayo, ni ibintu byagerageje kwigwako kandi biraja mu ngiro kandi bikibandanya. Nibaza yuko atakibi kirimwo,
n'amahoro n'umutekano kandi natwe tumeze neza kandi ntaho bisa bisaniye n'ivyari ko biravugwa ku marezo sosiyo. Murakoze nk'uko rero abivugiye iyo ubutungane bukurondeye nibisanzwe, hanyuma ubutungane burakumviriza bukamenya ico bukora. Urabona ko umuntu wese mu Burundi no ku isi yose afite uburenganzira bwo kwitwara, gusa burakumviriza hanyuma bakavuga uti bigenda uku canke bigenda ukuriya. Niyo mpamvu yashimye ko atanga kubibabwira. Baza yuko rero ata byinshi mvuga ko iyi point de presse yarakeneye kwikora kugira ngo ahumurize cyane abafane biwe, ahumurize cyane abantu bariko baramufasha hirya no hino kubyerekeye ujya mugambi wiwe w'inkoramutima wo kurata Burundi. Bumva yuko rero byari ibyo, niyo mpamvu yabahagurukije. Murazi ko point de presse ntabibazo mubaza kugira ngo tubatuma ko ikindi gihe. Murakoze.